Ndabaramukije amahoro y'Imana nizere ko muguwe neza kandi mumerewe neza kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo rya 11 ukwezi no kw'icumi na rimwe nyene umwaka n'ibihumbi 2025 amakuru ariko aracana ko nashaka ndabamenyeshe ko bamwe mu bateguye imyigaragambyo eka abari bateguye umugambi wo guhirika Samia Hassan Suluhu umukuru w'igihugu ayoboye Tanzania muri no mwanya tuvugana batanguye kwishira ku mugaragaro batanguye kuja habona batangura kuva mu mwijima batangura gukorera ku mugaragaro aya n'ayandi makuru eka turabire hamwe neza na neza ibiko biravugwa hirya no hino mu karere ka Yase mu Burundi twibanda kuri Tanzania twongera tugaruka mu gihugu cy'u Burundi eka no mu makungu akanya nikadukundira mbanze ndabaha ikaze rero bakunzi ba Free Podcast TV mwebwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro ubusesanguzi amakuru n'ibindi byinshi bigenda biracishwa kuri no mbonesha kure yanyu ya Free Podcast TV mudukurikirana muri umahanga turabakengurukiye cyane mwebwe mudahengeshanya rero bimeze gute William Ruto umukuru w'igihugu ca Kenya yagiye ku mugaragaro ariyerekana neza uwariwe ko ari nyuma y'ivyateguwe mu gihugu ca Tanzania benshi baguma babinugwanugwa bavuga Kenya bavuga Rwanda bavuga Uganda ariko Ruto rero yamaze kuja ku mugaragaro arishira ku mugaragaro araseruka aremanga inzira canke imvugo yakoresheje iramugaragaza ko Ruto arimwo mu bateguye kandi biranavugwa ko imyigaragambyo canke vya bikorwa nyene vy'ububisha byo guhirika no gukura ku butegetsi Samia Hassan Suluhu eka ngo no gutema bagatongora bagahonya bagakuraho bakarandurana n'imizi umugambwe wa CCM ari wo uyoboye muri Tanzania ivyo bikorwa bongeye kubihisango gitariki 9 z'ukwezi kwa 12 abariko barabitegura bari Nairobi ndaje ndababwire ni bande inyuma yino video ngomba ndabashiriremwo iri mu Congereza ariko cenza ndababwire ivyo yako baravuga bagizwe mahirwe yo kumva icongereza n'abandi boba bababa tujane dukurikirana ino audio mwumva kungene umenyesha makuru wa Al Jazeera yari karabaza Ruto umukuru w'igihugu ca Kenya nciye ku masonga umumenyesha makuru yaramubajije bimeze gute mu bihugu vyo mu karere kijanye n'ivyavuye mu matora na demokrasi muri rusangi Ruto yishuye ko atari hajya kugira ciro urubanza Samia Hassan Suluhu kuvyavuye mu matora mugaba caragaruka yongera mu ciro urubanza yongera cira na Tanzania urubanza mu ncamake aho Ruto yagize mu majambo agira ati Tanzania nta demokrasi ifise kuko mu gihugu kirimo demokrasi nta muntu ashoboye gutsinda ku majwi 98 Samia yatsinze ku majwi 97 n'ibice bitandatu Ruto mu majambo yumvikana avuga ati ico gihugu nta demokrasi gifise muri Kenya hakarorero ntivyoba ntivyigeze no kuba mu mateka kandi twebwe dufise demokrasi ntivyokunda cenza rero mu vyiyumvirire namwe biri mu Congereza cengaruka turabire hamwe ukungene muri Kenya ivyo avuze kari ivyo hari demokrasi canke mu Rwanda ibihugu ashigikira kuko yavuze ngo igihugu nka Tanzania nta demokrasi kiba kirimwo umukuru w'igihugu nashoboye gutsinda kuri ayo majwi ariko ce tuza turabire hamwe ukungene vyagenze mu Rwanda batsinze kurangahe muri Kenya batsinze kurangahe tuce turaba iyo demokrasi ashira imbere n'igituma ari karabivuga ndabibutse ko ari inzigo y'ukubona barananiwe guhirika Samia canke kuburizamwo amatora nkuko vyari biri ntabicishije amajambo reka tubanze twumvirize ukungene Ruto yishuye unomenyesha makuru wo kuri Al Jazeera bariko baragiranira ikiganiro arivyo dukunze kwita interview ikaze. Let's look slightly beyond Kenya to the region around Kenya, and perhaps the reason people are worried about the protests in Kenya is because the picture of democracy in East Africa doesn't look particularly good. We have recent elections in Tanzania, your neighbour, the President, Samia Suluhu Hassan, the winner, declared 97% support. That's like North Korea. Is there still democracy in Tanzania? It's not for me to judge Tanzania. It is... it seems a bit fishy, 97%, doesn't it? Well, in a democracy, for example, in Kenya, you can never get 96%. So it's not a democracy anymore then? That is you saying. Every country have a way of them doing their stuff. But I think the primary thing is democracy is the best
governance system. It is not tidy always. It is not always easy, you know, because there are all manner of moving parts. But I think we must work together to ensure that we protect democracy. Ndibaza neza ko duhejeje twiyumvira ko Ruto interview ni ndende ariko sinoyishiramwo yose kuko ntariko ndayisobanura ngo tujane ijambo kurindi ariko mwagerageje kumva Ruto asigura ko ayo majwi kuyatsindira abata demokrasi ico gihugu kirimo. Dusubira inyuma rero tubanze turaba mu gihugu cy'u Rwanda ubu kiyobowe na Paul Kagame. Paul Kagame amatora heruka yatsinze ku majwi 99.18. Ico gihugu nta demokrasi kirimo kumbe. Nje twandababwira ati uko nkende iduga niko igaragaza ubwambure kandi umuyaga ngo niwo werekana ubwambure bw'inkoko kubera urahuha hanyuma muca mu vyumva. Rero aba bagabo bakomeza kwigaragaza. Kagame we yaraye navuga ko yaraye yihanye yaraye yireze mu majambo yakoresheje yaravuze ko bishe baganiki bipfuziki bazovuga ko vyagenze kuzaravuga ibintu byinshi ni byinshi. Ico kiganiro naco turaza kukiza ko tuze kubirabira hamwe amajambo Kagame yagiye aravuga agaragaza ko yemanga ko bishe anicuza n'igituma bishe anicuza nuko u Rwanda babona ko ata heritage atabisigi bagiye ko bafisiki bo bagiye gusigira abanyarwanda. Aha ni mu gihe Kagame musanzwe mubiza gwa ingwara zitoroshe zitamworohereza ingwara twabonye sigaye agendana amapompo n'ibindi byinshi naho abanyarwanda batashatse kubivuga ko kuko babonye ari ukuri vyagiye ku mugaragaro. Nta kindi kintu bavuze ngo cyo kubivuguruza uratwa basanzwe baza kwisobanura vyaranse ko bisobanura kuko ivyavuzwe kwabaye ari ukuri. Rero Ruto aravuga ko Samia gutsinda ku 97.6 igihugu cyo ata demokrasi. Kindi naco Ruto yumvikanya avuga ngo nuko ngo haryohewe n'ivyabavuye muri Tanzania ngo hashoye kumufelicita ngo kubera ngo hapfuye abantu benshi. Nairobi naho hatanguye imigumuko mu gihugu ca Kenya nako muramba barasi Nairobi. Muri Kenya naho hatanguye imigumuko ibikorwa nka bijya vyabaye muri Tanzania. Ruto babarasha amasasu y'ukuri bigaragara ku itegeko giwe barase ugacuza kubwira gucira urubanza Samia ugakura ikigiga kiri mu jisho ryawe ukaja muri Tanzania ngo yarishe ngo hapfuye abantu benshi ngo binabiriye vyinshi vyandagutakiye badendekeranya mugonongera ndabibutsa neza ko iyo murabi gituma bariko barabivuga ndaza ndababwire no kungene ibihugu vyo muri kano karere abazungu canke babahaye mission zo kugira balkanisation canke gukuraho ubuyobozi buhari bashireho bwabo. Ibihugu vyagiye birapangwa. U Rwanda baruhaye Burundi, Kenya bayiha Tanzania, Kongo bayiha Uganda ariko Museveni kwera gusaza no gutahura isi ahigeze asa n'ugenda yavyisokoyemwo haca hongera hajayo Kagame akurikiye amaronko ndaza kubishikako. Rero Kagame yatsinze ku 99 bisigura ko no Rwanda ata demokrasi rufise. Dusubiye inyuma gato mu 2017 mu gihugu ca Kenya uwitwa Uhuru Kenyatta yatsinze ku manota 98. Yatsinze ku manjwi 98 nawe nyene urumva ko ari 97 yaya ndengene ya Samia yaya niyo Uhuru Kenyatta yatsindishije kugira abo mukuru w'igihugu ekase na Uhuru Kenyatta gusa haro n'undi yatsinze ku majwi ari hejuru cyane gose nkuko nyene bigaragara ngo Ruto wavuga ati igihugu kirimo demokrasi utsinda mu 50 kujya we yatsinze ariko Ruto yatsinze kuri 50 n'ibice aho Raila Odinga yashikanye amajwi 48 uko oye umva uyu Ruto avuga ko igihugu kirimo demokrasi n'imiburi ni senkande kugira ubundi aronke 40 kombye urumva bisa nivyo rero utsinze ku 90 kuduga igihugu cawe nta demokrasi kirimo. Okay turabire kuri Ruto rero muri Kenya yatsinze ku 50. Eske igihugu ciwe kirimo demokrasi? Igihugu ca Kenya kiri karakterize nuko atamumenyesha makuru yigenga avuga ibitagenda neza muri Kenya abaho anaramba. Hari ifungwa ry'agasakisaki y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ruto. Hari ifungwa ry'agasakisaki y'abayorongore imigambwe n'abayoboka imigambwe itavuga rumwe na Ruto. Ibintu biri muri Kenya kunyuruza n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye.
i Nairobi biruzuye, gende murabe amaraporo ya Amnesty International, amaraporo y'agateka kazina muntu, murabe amaraporo ya Kenya nyene ubwayo, ibivugwa mu matora, mu ukugere vyama vyagenze, ibivugwa vyose muri Kenya nivyo ko barahindukiriza kuri Tanzania, eka nkuko bari baranabikoze babihindukiriza ku gihugu c'u Burundi. Rero nakababaro ntangere kubona ico bashatse bije kumbure, bababajwe nuko bije badebrotse bibaza ko bizokunda, bikarangira bidakunze. Samia akababera imbiri bindwi, akabananira, akabarahira, n'ubu ntibaryama ntibasinzira, aho mbere abatavuga rumwe na leta ya Samia n'abandi bitwa ngo bari mu societe civile, ya societe civile no mu Burundi nama nababwiye bavuga ngo ntibagwanira inyungu za politike, ariko abari inyungu za politike nyene nibi bita ngo societe civile, nta basivile bavugira inda, bahembwa amahera y'abazungu, nta musivile n'umwe bayahako. Aha rero nshatse kuvuga ko basubiye gutegura imyigumuko itariki 9 z'ukwezi kwa 10 na kabiri, wana ko turi mu kwicumi na rimwe, itariki 9 z'ukwicumi na kabiri muri Tanzania bateguye ko hazo imigumuko, ubuhoho kikitwa ivyo bita mega protest. Iyi mega protest imeze gute? Benshi bavyumvise, benshi bagumye babimbaza bigezokurikira gute. Bisigura ukungere bo babipanze, abakora bitegura bari Kenya, bisigura ko ni ya Kenya nyene na Rwanda nyene ruhindaro ababisha, abariko baratera muri Kongo baforomeye M23 muri Kenya, abariko baratera muri Sudani bavuga ko ba Ruto kandi yavukiye irya RSF, Rapid Support Forces, yavukiye muri Kenya. Red Tabara yavukiye mu Rwanda, Twigwaneho yavukiye mu Rwanda, n'ibindi byinshi by'ububisha bikora ubugome muri kano karere bivukira muri ibi bihugu bibiri. Aha rero nako ndababwira ko abako barategura iyo mega protest ngo kuzwaro kumwiyamiriza barandurana n'imizi Samia Suluhu umukuru w'igihugu ca Tanzania na CCM. Bizogenda rero gute? Bisigura ko ngo Kenya, abakenya ubuhoho ntibazogenda muri Tanzania kugumukirayo, bazokumukira muri Kenya nyene basaba ngo Samia abogozwe, Samia ahave na CCM, barabe ngo ko vyogira uburemere mu makungu. Aha ni mu gihe muri Kenya azoba ko barigaragambya, muri Tanzania bazoba bari mu migumuko. Muri Kenya ntaco bazokonona, ariko muri Tanzania mwitege. Nk'ubu hari urutonde rwasohotse provisoire ko amaze kahiwe station 41 muri Tanzania. Imiduga ngo na mamiliyoni n'amamiliyoni, haronka station 25 zahiriye kimiduga irenga 50. Urumva ko bari bagiye aba Kenya kugenda konona, guturira no gutongora no gusubiza inyuma Tanzania. Hamwe hari muri za mvugo aho bavuga Kenya muri kano karere ka EAC niyo yagaragara nko yifashe, itunze, ifika mu nyubako, mwiterambere, mu bindi byinshi bigenda bitandukanye. Tanzania nayo yariko iraza ku muvuduko udasanzwe kuva ku buyobozi bwa Magufuli, nabona ko yari isa neza, itanguye gutera imbere mu bintu bigenda bitandukanye, amatrain, mwendokasi, amabarabara, inyubako, amasosiyete, eka n'ibindi byinshi. Kenya rero bamaze kugirira imyigaragambyo bagaturira bakonona Kenya yabo, basigiye babatwenga bababwira ati abakenya nyene, bababwira ati mwungutse kinonera abakenya yanyu ubukenyira inyuma ya Tanzania. Abakenya baciye bagirisha bacavuga ati reka do profite rero, hajya bagiye nabo bagiye konona. Ono cyo tumora baturiye ibituro vya mwendokasi, imwe baraheruka kubaka, baturira vya bibisi birebire bimwe hagati babifise ikintu mengo ni kirasoro gikase gikata mengo nuruntu nyene rukwegana. Baraturira n'ibindi banandi mahinguriro menshi, mwarabonye bagenda kwiba kwihinguriro rya gaze rya Jakaya Kikwete, mwarabonye bagenda guturira inzu y'umwana wa Samia, ihoteli n'imiduga yose yari ihari, mwarabonye ama station ameje kubabwira ko agera ku 41 niyo ibiharuro provisoire, mwarabonye bagenda baraturira amahinguriro agenda atandukanye, ama restaurant y'abaririmbyi byitwa ko bafashije Samia kwiyamamaza, n'ibindi byinshi bamunina hata canke bamushira imbere. Harakozwe amadega amabi, ubwicanyi burengeye akamere muri imyiyama, muri imigumuko ya Tanzania bikozwe n'abakenya n'abanyarwanda, eka nakandi kagwi kabaganda. Aha rero nuko biteguwe mega protest guhakana bikabije no kugwanya no kurandurana n'imizi Samia na CCM. Bizobera muri Kenya, vyongera bibera no muri Tanzania icarimwe ku tariki 9 z'ukwicumi na kabiri. Ndibaza Samia igiti nigishoye kumukora mu jisho kabiri, yarabarese tariki 29 z'ukwicumi na rimwe z'ukwicumi, yarabonye ivyavutse. Ubu ndibaza ko bamuhaye isango, ubu rero ni yipange kandi akoreshe
ubukuru bw'igihugu n'amategeko abimwemerera nk'umukuru w'igihugu. Aka gasuzuguro kararenze. Ifo ko umukuru w'igihugu caho ciza cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye afata ingingo je nkuko nama nabivuze yesa ni mugombe muyivemo. Uburundi, Kongo, Tanzania ni bagombe bayivemwo kubera ntacibamariye. Nta kuntu Tanzania ikirahungabanwa n'igihugu co muri EAC, nta kuntu Kongo ikiraraswa no Rwanda, nta kuntu Sudani iri muri EAC kiraraswa na Ruto kandi muri Kenya. Iri nakambaro kibara ntaco turimwo, ntaco turiko turashikako. Isoko rusangi yaranse, ihera rusangi ryaranse, nta mumaro numwe dufitaniye. Kanatsinda u Rwanda ntaco dukurayo. Kenya nuko naho bafise iriya poro nikora cane, poro ikora muri EAC cane gose ni ya Tanzania. Nico gituma mubona bafise indoto zo guhirika ubutegetsi, barandure CCM, bashireho uzobayoboka kugira cane cane kiya kivuko ca Tanzania bagikamishe, bagicishe kivyo bishakira. Ndabamenyesha ko na raporo ijejwe ivy'ubucuruzi canke vya ekonomi mwisi eka no mu Rwanda bemeje ko bamaze guhomba ibice 40 kwijana. Murumva ko amafaranga menshi cyane ngo agera ku miliyoni nimbari 97 z'amadolari. Umva na amafaranga atari make kubijanye n'uruza n'uruzi vyinjira, kuko u Rwanda Tanzania cari igihugu ca gatatu inyuma y'Ubushinwa n'Ubuhindi, la Chine na Inde. Nivyo bihugu vya mbere biza imbere mu bafurunisa canke ahantu u Rwanda gwakura ibintu hagaca hakurikira Tanzania. Ubu Tanzania ikaba yakuwe ku rutonde n'umuvuduko mwinshi, bakaba ngo bawugabanije bazoza bakurayo ibijanye n'igitoro, kuko igitoro cyo mu Rwanda gica muri Tanzania. Kwanza igitoro cyo muri kano karere Zambia, Mozambique, Congo, hehe hose gica muri Tanzania. Ibi niba mutari musanzwe mubizi, haro n'ibimenyesha makuru n'abahinga muri Tanzania bonyene bavyivugira ko iproje y'igitoro itunze Tanzania, kuko twese tugenda kugitora caciye cururukirijwe Tanzania. Rero ngaruke kuri ibi bavuze ngo igihugu kugitse umukuru w'igihugu atsinda ku 90 kuduga, abata demokrasi ihari. Demokrasi ibihugu vyinshi vyo muri kano karere bifise demokrasi, no Burundi niyo Tanzania nyene. Ahubwo u Rwanda nta demokrasi hari, none hariho demokrasi ba Victoire Ingabire n'abandi benshi. Umbe kuvuga gusa kudakunda inkotanyi nkuko abarundi ngaha, abarundi benshi bavuga nti bakunda CNDD-FDD, bamwe n'abasenere, abandi n'abaporona, abandi n'abafrodebu, abandi n'aba MSD, abandi bagenda batandukanye. Si ngombwa ngo uvuge ngo kukunda CNDD-FDD kandi ntucu ufungwa. Mu Rwanda Motion umunyamideri yavuze ko adakunda inkotanyi, ubu abarizwa mu buroko aho bace bamwagiriza dossier y'urumogi, kuko erasanzwe arumwa. Ntiyari guharira kuko bagiye gukora ama examen bategezwe ko rumusanga mu mubiri, kandi bamwagirije ko arumwa kandi agwitwaramwo nabi. Ubu rero Motion Moses arafunzwe azira ko yavuze ntakunda Kagame akoresheje urubuga rwiwe, ariko navyo nyene yarabihakanye avuga ati jewe n'umukobwa banteze, niko yavuze. Hama turiko turasangira mbe yahengereye mborewe, atora telefone yanje yerekana araba video kuri YouTube. Hama ko YouTube takodi taja yo kuraraba video. Moses nimba yaratwaye n'agatiro, nimba arakaboregwe kutuyoga yari yasomye. Umukobwa catora telefone yiwe acara postinga ajya majambo kuri mire ya rezo sosio ya Twitter na Instagram ya Moses, bica birakwiragira. Ivyo yabikoze mu gihe abandi bari ready apostinze ashagira ama screenshot, bica birarara. Burya Moses yazize screenshot z'ivyitwa ko yasize ku rubuga rwiwe. Ariko nako ndaza ndabamenyesha ko murana ko biko biragaragara ko Ruto ashigikiye abariko barategura iyi myigaragambyo ya kabiri ubuho biri officiel, kuko abatavuga rumwe na Samia n'abari mu masociete civile baba Tanzania pana baba Kenya, baba Tanzania ubu bari Kenya Nairobi bariko barategura imyigaragambyo imigumuko y'itariki 9 z'ukwezi kw'icumi-na-kabiri. Murumva kana kambaro kibara. Nico gituma n'ubuso nsaba nkongera nkashimangira yuko igihugu cy'u Burundi, Tanzania, Kongo mugomba mwova muri EAC. Nta nyungiriyo, nta kamaro, ni mwungu bumwe mugire solidarite. Tanzania yugara imbibe abanza komesha u Rwanda n'ibindi bihugu vya Kenya vyiyemera vyibaza ko
gwitaha babanze bumve ko gusungara ku gihugu cikukiye kandi cigenga bitanoroshe. Hanyuma ikindi naco izi strategy kuvo twavyumviye balkanization empire hima nibiki, nizere ko namwe y'abarundi abatanzania n'abakongomani muriko muraronka isomo, muriko murabona iyo bija, namwe muriko muripanga kugira ushaka amahoro ategura intambara. Mwarahezagiwe, ndabibutse ko ibiganiro bikomeza gusa nuko twafatiriwe twari mu yindi mirimo, ariko ntituba dukeneye ko ryorenga tutavuganye tutabashikirije ibiganiro bigenda bitandukanye, ubusesanguzi buca hirya no hino. Mwarahezagiwe, mukomeze kugira sabone, guhana amakuru, eka namwe muronka biciye mu magroupe canke mu malink fyonda hara ku gakengeri, hanyuma twagure umuryango wa Fleury Podcast TV. Ndabibutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe. Ciao ciao.